Turabaramukije bakunzi ba televiziyo y'ibidukikije TV, ikaze mutega amatwi inkuru y'uno munsi twabateguriye. Irangurwa n'iyemezwa ry'amategeko yo gutuma hashirwa mu ngiro imigambi y'igihugu mu bushikiranganje bw'amazi, amasoko ntanganguvu hamwe n'ubutare no gushira mu ngiro imigambi ngo nivyo bikorwa bikurikuru vyaranguwe mu gice ca mbere c'umwaka w'2020 gushira umwaka w'2021 n'ubushikiranganje bw'amazi, amasoko ntanganguvu hamwe n'ubutare nkuko bishikirizwa na Engineer Uwizeye Ibrahimu, umushikiranganje w'amazi, amasoko ntanganguvu hamwe n'ubutare. Akaba yabishikirije mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa 30 Gitugutu, igihe yariko arashikiriza ivyaranguwe mu mezi atatu ku cicaro c'ubwo bushikiranganje. Ni mu mutega amatwi. Umugambi wo kubaka urugomero rw'umuyagankuba rwa Mpanda nayo twiteze ko megawati 10.4 harateguwe hongera harigwa mu nama shikiranganje integuro nshasha yo kurondera imitahe yabikorera utwabo kugira bafashanye na leta mu kubaka ubwo urugomero rw'umuyagankuba. Umugambi wo kubaka urugomero rw'umuyagankuba wa twita Kabu 16 uzoduha megawati 20. Uyu mugambi ukorwa ku ideni ry'ibanki y'Abahinde bita Exim Bank. Ibikorwa navyo bimaze gukorwa ni ibi bikurikira: ibarabara rica mu kuzimu bita tunnel rizotuma bashika ku nyubako bitagoranye ringana n'imetero 2376 byari bitekanijwe byararangiye. Amazu abakozi bazokoreramwo kuri urwo rugomero rw'umuyagankuba zarubatswe bikaba bigeze ku bice 40%, hamwe n'inzu barabiramo ko urugomero ruko rukora neza nayo ikaba igeze ku bice 30%. Inzu izojamwo amamashine yo yaraheze. Muri rusangi ibikorwa byo kubaka urwo rugomero bikaba bigeze ku bice 48%. Umushikiranganje akaba yarahigireye itariki 18 Nyakanga 2020 kugira ngo ahimirize abakozi baheze ibyo bikorwa umwanya watekanijwe. Umugambi wo kubaka urugomero rw'umuyagankuba Ruzibazi nawo tukaba tuyiteze ko megawati 15. Ibikorwa byo kubaka urwo rugomero biko bigenda neza nk'uko byari bitekanijwe mu vyigwa. Ubu ibikorwa byo kubaka urwo rugomero muri rusangi bikaba bishitse ku bice 48. Abantu bazokwimurwa kubera ibikorwa by'urwo rugomero bo muri segiteri Mubone, Gitaza, Gabaniro na Gasanze haramaze kugururwa amakonte yabo yo kuzobashiriramwo umuzibukiro wabo. Ariko muri ayo masegiteri hariho abantu 21 batari bwakwize impapuro zisabwa. Abo rero amakonte yabo azokugururwa ari uko ibisabwa babishikirije. Umushikiranganje nawe yarahigereye itariki 10 z'ukwezi kw'icenda kugira nawe ahimirize mu nyubako y'urwo rugomero kugira ruhere n'ingoga ko turarurindiriye. Murakoze cyane bakunzi ba televiziyo ibidukikije TV ko mwaduteze amatwi. Ni na hano inkuru y'uno munsi igarukiye. Tubahe isango ejo aho bukera na habwahindukira.